Isazi 3 zo mu gitondo kuri uyu wa kabiri niho Burundi bwugurura ku mugaragaro Urubibe buhana na Congo neza na neza muri zone Gatumba. Karakanyamo neza ku mpande zose haba ku Barundi canke ku bakongomani, ariko komiseri mukuru ajejwe uruja n'uruza mu Burundi CPP muri Simonimpa amaze kumenyesha ko umunyamahanga wese yinjiye mu Burundi azuriha $30 z'abanyamerika kugira ngo apimwe Covid, wamenga abakongomani bakubiswe n'inkuba. Umupaka nkuko mwabibonye twawuguruye hagati ya Congo n'u Burundi, uravye ivyo babaha kandi ukaraba n'ahandi henshi mu bindi bihugu ingene bigenda, ayo mafaranga ari $30 ntabwo ari menshi. Zikora umunsi umwe gusa iyo umuntu yinjiye. Abo bakongomani binjira Burundi bagasaba ko aya mahera yogabanywa kuko ngo ari menshi. Bati noneho Congo izorihisha $5 gusa kandi ku minsi 14. Ile $30 ni gouvernement burundais ndio inakamata ile decision en tant que gouvernement. Ayo madolari 30 ni leta y'u Burundi yafashe iyo ngingo nka leta. Aho niho dusaba ababanyi bacu abategetsi b'u Burundi barabe bagerageze igipimo kimara iminsi 14 nkuko ahandi biri. Naho rero ibintu biruko ko bari bamaze umwaka urenga bugaraniwe mu Burundi badashobora gutaha iwabo muri Congo, karakanyamo neza kuko bashoboye gusubira kuja kubonana n'imiryango yabo. Ndanezero cyane ndagaruka muhira, none ndagaruka muhira iwacu banyandike bambwiye mboge ndi wanyu, ndanezerwe la joie. Oui 16 mois depuis le 13 mars 2020 j'étais bloqué par cause des confinements. En tout cas aujourd'hui je suis trop ravi, je suis très content de rentrer encore chez nous au Congo. Ku Barundi baja gupagasa ikonga habo bavuga ko ibintu bitagiye koroha. Bamwe bati abakongomane ntibazotworohereza kubera bidogera ayo madolari 30 barihishwa binjiye mu Burundi. Bati ingaruka rero zica ziba kuri twebwe, ari naco gituma nabo nyene basaba ko uruhande rw'u Burundi kugabanya ayo mahera abakongomani bariha binjiye mu Burundi. Leta y'u Burundi na leta ya Congo kuba bagize inama bagafungura dusubira iwacu kuraba imiryango ko twagiye kurondera agafaranga, lakini abakongomani bariko aridoga cyane ko babakatiye amafaranga menshi $30. Natwe abarundi bavuga ati igihe tutogenda guca agafaranga natwe bazodushaka kwiba ibihumbi ijana, natwe ibihumbi ijana natwe tuzoronka twego abarundi kwera turonka ibihumbi ijana tugiye guca agafaranga ko kubakira abakongomani. Turashima twebwe abarundi kuba tugomba dusubire muhira, kabisa twosaba leta ipunguze igiciro muri Congo no mu Burundi byose bigende sawa. Abakongomani bariko baridoga no ko ayo mafaranga ari menshi cyane, kandi urumva nabo babadugirije ino nabo baca baduza, nabo ntibemera ko baguma kuri $5, nabo baca bavuga bo bavuze ko baca bashira ku $50. Urumva nta migenderanirizo bikihabaye, urumva abantu bazoza barengana n'abantu bafise amafaranga bifise, urumva nyarucane ntazoba kirengana. Ku ruhande rw'abarundi baja gupagasa ikongo nabo nyene bemeza ko no kuriha $5 binjiye Congo hamwe n'ibihumbi 15 vy'amarundi uko bagarutse mu Burundi bavuye Congo ari menshi. Bagasaba nabo nyene amareta ya Congo n'u Burundi kugabanya ayo mahera. Kujabuka muri Congo abakongomani badusaba $5. Haya tuvuye muri Congo twari dushoreye utuntu mu Burundi n'abaca badusaba amafaranga angana $15 ku munsi amafaranga ni menshi. Leta ni tugira ikigongo nkuko yari asanga tugira ikigongo ikatwugurura umupaka, ariko tupunguriza ko ayo mafaranga yo bari menshi naho tworonka bene data. Nukuri leta mvyeyi nyene leta nkozi niraba ukuntu yo dupunguriza ivyo bintu, nukuri nk'ivyo $15 tubiriye ku kwezi kweri kugira natwe bikunde yuko twokwikenura neza tukaronka natwe ubufu bw'abana naho twaba dupanze tukaronka ayo turi inzu. Aha mukamenya ko umupaka wo mu Gatumba ku ruhande rwa Congo ugira ukwize umwaka wuguruye, ni mu gihe u Burundi nabwo bwari mu gukwiza umwaka uruja n'uruza mu Gatumba gugaye.